abo bose rero bayive bati boy baneli bose reka tubaramutse cyo kimwe na boss mukuru Fleur Naturel Etienne tugenda kwande kwa FC Barcelona ku mugoroba wejo mwijoro gejo FC Barcelona yarengeye kuri Elche irayibwira iti amahigwe mabi wagize nuko ari wewe tugiye guhura ijyambere inyuma yaho Real Madrid idutsindiye ishavure utubabarire turi kubitse turishire kuri wewe FC Barcelona ya Afsa technicien wacu ngaha engineer Afsa nkunda kubibagira ko kamuha kandi ari titre yiwe hariya mu vyumba vya Abuja TV iriya nzobe babona dufise ni waba yayiduhaye mu buzima bwa misi yose ntugire ngo turanayifise aya mwijabo rimwe atuma gerageza gutuma dusa neza gusa tukagaragara neza cyane kuri Abuja TV kurusha nuko tumeze siko Change we ni wemera ko ari mu kazi kabisa ni watuma abari kuri Abuja TV barayona tuba tuli smart cyane igitsindo ca mbere rero ca Lamine Yamal nko gukalma amajambo amazigi yamuvuga ko ku munota w'icenda nyuma y'iminota 2 canke 3 Ferran Torres atsinda nawe igitsindo ca Mbappe yagize assist ivuye kuri Alejandro Balde umuhungu bakoranye muri La Masia basangiye byinshi kuko basangiye amamuko muri Afrika bahuriye kuri La Masia n'abana bahuriye ku bintu byinshi Ferran Torres nawe igitsindo kigizwe mu ruhara nande na Fermin Lopez ariko ino ekipe rero ya Elche iza kugombora ku munota wa 42 biciye ku mukinyi wabo yitwa Rafa Mir biba rero baja muri mita ya kabiri bari 2-1 Barcelona iragaruka ipusa isubira igerageza gusunika ngo ironke igitsindo ca gatatu baza kukironka baciye giciye ku mukinyi yitwa Marcus Rashford nyimba ari ugwembe Barcelona ifise muri no minsi ubwo gwembe gwitwa Rashford biragoye ko adatsinda iyo adatsinze biragoye ko Barca ironkerutse igitsindo atagizemwe uruhara mu gutanga assist n'ibindi Barca rero yadominye cyane ugo rukino icantangaje buriya Elche yabarushije possession ni gishika gake cyane Barcelona shwa kuidomina mu bintu byinshi ukayitsinda muri ibi ni muga possession yo biragoye cyane ariko Elche buriya yagize possession nziza kurusha iya FC Barcelona muri iruno rukino ni FC Barcelona uvuga ati yari nziza no mugoroba ibitsindo bigera kuri 3-1 harimo na Marcus Rashford mwiza yahabuana omdi match yatowe nka MVP urumva ko ni Rashford burya super half kuva akiva muri Manchester United ari kagirira ibihe byiza mu FC Barcelona ukabona ko n'umugambi wo kumwongereza amasezerano azomushikana mu mwaka wa 2030 hari Barcelona umugambi barofise Marcus Rashford bariko mutegura amasezerano mashasha umusaruro mwiza cyane ubona ko kuva muri Manchester United wewe novuga ati ni réussite yageze kuko adaptation ari Barcelona isani yamaze kumukundira Marcus Rashford yari mwiza mwiri joro ndetse na Barcelona yari nziza cyane aho yaje kwirenza umugwi wa Elche ibitsindo 3-1 inyuma yo gutsinda urugwino rwa El Clasico avuga ati reka tubandanye turaba kino La Liga twiruka ko inyuma ya Madrid yari yashizemo ikinyuranyo c'amanota 8 urumva cagabanutse 3 yavuye ko hagati yabona Real Madrid hari ikinyuranyo c'amanota agera kuri 5 urumva ko ni FC Barcelona yo ivuga ati ntiturarekura ino La Liga ntidutesha duta hasi turaciruka hagati ya twebwe na Madrid afise confiance dasanzwe Marcus Rashford na cancane ko equipe nayo iramwizeye cyane nkuba kubwira ngo kona kiki zitandatu canke muri rusange mu misi heze kona kiki za Barca zose zituruka mu mfuruka y'ibubamfu zitegwa na Rashford kenshi kandi zivamwe nayo ma assist urumva ko ico ni kintu kigize n'umukinyi rero baronse ari ntizanyo nibaza yuko iyo yajava vyaranse ariko nibaza yuko ari Manchester United yo kwemera ikaganira na Barcelona kuko uyu musore biriko biba vyiza muri Barcelona mu gihe byanse muri inde muri Manchester arakano super half na hoze ndaba uzika abakinyi bose bavuye kwa Manchester United haba bagiye kuntiza ndavuga baba Anthony muri Real Betis bose bariko bitwara neza kijya n'ikimenyetso cyuko ikipe ari igwaye ari itera kibazo atarabakinyi Kurabe ni Anthony uwo mugoro yafashije umugwi wa Real Betis utsinda umugwi wa Mallorca
harimo n'igitsindo ciwe yarasa amanota agera ku 10 mu ni rukino. Barca rero yari imeze neza cyane. Umukinyi wundi yagize performance zidasanzwe ni Fermin Lopez. Iyo ameze neza Barcelona imera neza. Yibagije ko babuze umugabo yitwa Pedri, kubera Pedri yagwaye, urabizi Pedri sihari. Lewandowski yarakize yagiye kwinjira nawe kuko ejo ntiyatanga mu kibuga mugabo yagiye gusubirira abandi. Fermin Lopez rero yagize assist zibiri. Akaba ari umukinyi rero ari kagaragara yuko ari umukinyi Barcelona iriko iragenderako cyane. Undi mukinyi yagize ibiharuro vyiza ni Lamine Yamal. Lamine Yamal atsinze ibitsindo 17 mu nkino 80 za La Liga. Umukinyi wenyene yitwaye neza mu gutsinda vyinshi kumurusha ku myaka 19. Numukinyi Kylian Mbappe wenyene ku myaka 19 yari amaze gutsinda ibitsindo 23 muri sezo imwe. Urumva? Muri kino kinjana rero cha 21 ngo ivyo bintu nta wundi muntu yigeze abikora. Mbappe uno Vinicius bambe Lamine Yamal hamwe yotsinda ibitsindo ndwi ino sezo azoba kuyeho ako gahigo. Iyo rokora azoba yikuyeho y'umukinyi yatsinze ibitsindo bike imbere yuko akwiza imyaka 19. Ubu bifise ni Mbappe. Lamine Yamal aramugerami yageze kuri 17 asigaje ibitsindo bitandatu guteranya kimwe kugira ngo acamurusha. Nagaze rero Lamine Yamal afise kandi ibitsindo bitandatu. Iyo ni garanti ko Lamine Yamal azoba agize. Lamine Yamal rero yahumetse gato inyuma y'induru nyinshi zamuvuzwe ko mu minsi iheze kumwe no mukunzi wiwe Nicky Nicole. Imbere y'urukino hasohotse amakuru yuko batandukanye. Siko? Hasohotse amakuru yuko batandukanye na Nicky Nicole kandi bavyumvikanye. Baje kuvuga ati nukuri nta nduru zabayemwo. Ni ibintu twahurijeko ariko abantu benshi bakabibona ko ari zamanura Lamine Yamal bamuha akaba bakanamutegeka kubanza kwizeza abantu kwigiye kubishya mu ngiro yo kwitandukanya no uriya mukobwa ubwa mbere kuko yavuze yuko babihurijeko mugabe nyuma y'urukino rwa Real Madrid go mwijoro gwabaye ku munsi wejo uriya mukobwa yakorotse akorokana ifoto ya Mbappe amanitse na ya Soulier d'Or ya present ujya munsi nyene mbere y'urukino acha yandika nguyu niwe mukinyi wa mbere kuisi kurusha na Lamine Yamal. Batisha ko wahukanye hirya ejo nuno musore w'imyaka 18 tuvugiye kwa Mbappe ukabugeze gupostinga Mbappe. Ariko naho wo postinga Mbappe n'uburenganzira bwawe ivya Lamine Yamal byo biba vyajemwe gute? Ni mako tuvuga ko arusha Lamine Yamal. Ati naho wa mukobwa we ushobora kubutanyuzwe mutandukana nande na Lamine Yamal nubwo Lamine Yamal avuga yuko wewe yari amahoro. Basa n'ubimaze kuvugwa nyene ko basa n'amaze gutandukana hagati ya Lamine Yamal no mukunzi we Nicole bari bamaze imisi navuga ati bashusha izi mbuga ariko urabona ko nibaza ko bari avantage ku ruhande rwa Lamine Yamal kugira ngo yiconcentre ku mupira wiwe kuriko nimwe na rimwe twagiye tubona carrière y'aba bahungu imagwa nabigema ariko ukabona ko ni Lamine Yamal nimba kuko iyo ngingo yabo yamaze guba official nkuko byavuzwe nawe ku ruhande rwiwe ku ruhande rw'uwo Nicole yabivuze ndetse na Lamine Yamal arabishikiriza ati nemeye ko tutandukana kumwumvikana nubwo habayemo za mpanuro ku ruhande rw'abamukuriye ndavuga umumenyereza ndetse no mu burongozi bwa club bavuga ati no muhungu reka tumwiyegereze hakiri kare kuko barabona ko inzira ari karafata atari nziza na gato urabona ko rero ngaha nubwo ati ni avantage ku ruhande rw'umukinyi nka Lamine Yamal ni avantage ku ruhande rw'umugwi nka FC Barcelona kuko itandukana ry'uno nawe n'uno mukobwa yashobora kuba rizoza positivement kuko urabona ko urwego rw'uno muhungu gwasa nuko ntigwagabanutse ariko byaboneka ko biriko biramuhangabanya. Ni Hans Flick yari yagarutse kuri ban inyuma y'uguhemukira FC Barcelona ku rukino rwa Girona karonke karate tukikura bakamubura muri Clasico ubona kabisa ko yabuze yarabuze ukuboko kwe ko arabuze Barcelona yaramukumbuye iramubura yari yagarutse rero bashobora gutsinda
Barcelona ishobora gutsinda bitatu, ishobora gutsinda bine, ishobora gutsinda na bitandatu mugabo. Ni kibazo kidasanzwe kubona Barca idataha idatsinzwe nayo. Nibaza ko nayo harakantu mazi imisi mbona kayifashije mu mwaka weze Super Cup. Ariko no mwaka ubona ko birabagora. Kajya kantu ko gukoresha orge l'équipe adverse. Kajya kantu karabafashije mu mwaka weze ukabona ko ni réussite ku ruhande rw'umumenyereza Hansi Flick. Ariko no mwaka baragerageza bakabigerageza ariko bikanga. Kabona ko kijya kintu cyama offside Chari turufu mu mwaka weze ariko insiguro ko ari kubera ayo maorje no mwaka ariko kabona ko kuzibira ariko barayirisi isukuru abakenyi bazibira bafise akazi kenshi ariko ico batariko barashobora no gutanga omwe clean sheet ku migwi bagenda bahura nayo Barca iratsinda mugabo nabo babishoboye barayibonamwo igitsindo bakayitsinda nuko rero byari bimeze muri La Liga sinzi kuzindi resultat twozica ko nazo numugwi wa Real Betis nk'utwa tuvuze washoye gutsinda umugwi wa Mallorca ibitsindo bitatu kubusa. Barcelona twayivuze neza yatsinze Elche ibitsindo bitatu kuri kimwe. Deportivo Alaves utsinda umugwi wa Espanyol Barcelona ibitsindo 2-1 nayo umugwi wa Levante utsindwa n'umugwi wa Celta Vigo ibitsindo 2-1 ko niko byari byifashe muri La Liga. Niko vyifashe Atletico yaratsinze Atletico yaratsinze ibitsindo bitatu byose vyo mu gice ca kabiri bikore ku buryo equipe itanguye kuba serie cyane kubera ko bishobora kuba difficile mu gice ca mbere mugabo igice ca kabiri bakabidadanura bafashijwe rero n'abana basore ba Julian Alvarez umukinyi mwiza cyane ariko arabafasha ibidasanzwe muri Atletico de Madrid. Imigwi yose rero doje kuganira ko kuri muri La Liga ya Real Madrid, FC Barcelona ndetse na Atletico Madrid bazoba bafise inkino muri Champions League kuva ku munsi wejo. Ivyo navyo nibindi vyinshi tuzoshobora kuganira ko kuva ku munsi wejo. Ibitsindo rero vya Antoine Griezmann ku munota Alvarez ku munota 64 Almada ku munota 75 hamwe na Griezmann rero ku munota 90. Atletico Madrid umurukino rutoroshe Sevilla abantu barayize barayibonye kina na FC Barcelona ubugishobora kuba ibangamira umuntu uwari we wese bayitsinda bitatu kubusa rero nakazi kadasanzwe bari bakoze. Classement rero yasigaye imeze gute vyasigaye araho equipe ya Real Madrid ifite amanota 30 Buriya Madrid hari isumbya amanota agera kuri 5 mu gwa FC Barcelona kuko mwaka 30 journée ni ya 11 no kuvuga ku manota 33 ashoboka. Madrid yabuze mwatatu abantu barayibuka yayabuze mu buryo bugoye cyane bubi cyane uburyo bw'abatsinzwe mwo biremereye na FC Sevilla na Atletico Madrid na Atletico Madrid match bakubwira ko yaheze bose bakicara staff y'umumenyereza Alonso umupresident n'abakenyi bose bakicara bakavuga ati ibi bintu ilfo ko turabo kuntu birangira kuva uwo munsi icavuye muri iyo nama bikiragaragara cyane muri resultat za Real de Madrid. Yes, muri La Liga ndiko ndabona kugeza ku ngwiri ya 11 Real Madrid iri imbere amanota kuri 30 nivyo nako ndavuga. Real Madrid ifite amanota 30 Barcelona bari nyuma n'amanota 25 Villarreal ifite amanota 23 mu gihe Atletico Madrid ifite amanota 22 ku mwanya wa kane. Izindi ekipe umuntu yovuga ko ekipe imeze nabi Atletico Bilbao ifite amanota 18 mu mwanya wa 11 Sevilla nayo ntimerewe neza ifite umwanya wa 13 n'amanota 13 nyene. Imigwi imerewe nabi hariyo